Yes, inshuti zakadasohoka bakunzi ba TV Duniani kote birumvikana rero turi mu gitondo cyo kwitariki zigera rwose kuri 26. Turi mu gitondo rero, igitondo navuga ko rwose atari kizabe namba mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni igitondo uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze rwose kuba ahuriramo n'ibibazo bikomeye cyane, yamaze rwose kuba ahuriramo n'akaga gakomeye cyane. Ni igitondo ndetse gishobora kuza kugora perezida w'igihugu cy'u Burundi mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nk'ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi icyitwa mu masaha y'ijoro rwose amasasu menshi cyane yacaga ibintu kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Bikaba biri kuvugwa yuko rero ngo intare zasirambwe ngo zishaka kuza kugikupa mu rwego kugira ngo n'ubundi zibone ukuntu mu gihe ibitero byabigabwe mu mujyi wa Uvira ahantu hataza guturika umusada tugiye kubyinjiramo. Ariko inshuti zakadasohoka nyemera kugira ngo mbere yo kugira ngo tubyinjiremo tubanze tubaye duhikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu bagaciro n'abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, n'abantu badukurikira bari Kenya, n'abantu badukurikira bari Tanzania, n'abantu badukurikira bari Malawi, bari Zimbabwe, bari Zambia ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero by'umwihariko bari hano mu gihugu cy'u Burundi muri Coline Mujejoro, Coline Mulangara, Coline Yatongo, mu gisagara cya Bujumbura, Cibitoke, Gitega n'andi hagiye hatandukanye, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko rero gushimira abantu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubuyigi, Ubufaransa ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze rwose tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero muri ano masaha tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo, kuko amakuru ni menshi cyane aribana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Sindi butinde rero, reka mite nirukanka cyane aya makuru rwose mite ninjiramo mu buryo ubangutse. Reka mitemera amakuru yacu by'umwihariko muri ibice by'umujyi wa Bujumbura. Ndaza kubabwira ko turaza gusimbukira kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, tukareba amakuru ari kwavugwa ndetse n'uburyo situation ihagaze, nubwo amakuru yemeza ko rwose icyitwa ikoranabuhanga rikomeje gukupka, ariko nyamara iri koranabuhanga n'ubundi rikaba rikomeje gukupka n'ubundi n'igisirikare cya M23, kugira ngo mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba ufashwe baze kuba bari kontrole 100%, ku buryo nta ndege, nta bimodoka bya gisirikare, nta bifaru bishobora kuza guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero rwose nyamuneka ibintu byakaze. Muri iki kiganiro rero murabizi ntabwo mba ndi njyenyine, natira umutalamu rwose Umurundi uri mu bice rwose bigiye bitandukanye utubwira uko situation ihagaze mu bice by'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaba ari inzobere, ari umuhanga mu bijyanye na politike y'akarere, nawe rwose naho akagenda atubwira uko bihagaze ndetse akatubwira kuri kote ya Kongo naho uko byifashe. Turaza kumwakira muri iki kiganiro cyacu. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye rero tugende tuba updating nko munyemere babwire yuko turaza kugaruka muri CNDD-FDD tukareba uko byifashe kugeza amaginganya, nyuma yuko rwose ibintu naho bikomeje kugenda bihindura isura bitifashe neza habe namba. Turaza kuba tureba ese byifashe biti bihagaze bite. Turaza kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano rwose nyamuneka muri hano muri Gitega, tubabwire yuko rwose abayobozi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari gusubiranamo. Turaza kugaruka kuri ba Agatoni Rwasa, turaza kugaruka kuri ba General Yobe Bunyoni, turaza kugaruka ku bayobozi bagiye batandukanye bitwa ba Reverien Ndikuriye umunyamanga mukuru wa CNDD-FDD, turaza kugaruka rwose kubitwa ba General Prime Niyongabo, bose tubabwire buryo ki bitifashe neza no mu gihugu cy'u Burundi. Ariko dikanatire umuvandimwe abanza agira ibyo babwira, murabizi yuko nanjye rwose nyuma gato mitangaruka ibintu tukabikomezanya, cyangwa se nkarambarambura ano makuru ndetse nkababwira n'izindi update zikomeje kugenda zitugeraho muri rusange. Ndetse murabizi ko tunagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaze. Ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batabyumva,
batanabibabaye no kubyumva babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombinizo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashirwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu yenda n'abari muri leta gusa ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere, kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda cyangwa ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki ntihararengerana. Bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23, urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nibyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabona yo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange,
amazina atari make bashobora kwiyita akagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abajenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo, ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu kubijanye n'intambara iri kurabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvisa kamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD niyumvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, shishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye imyaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzane impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa yane mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi n'umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafrika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafrika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being.
n'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yajya ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generasiyo y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free healthcare, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishyirwe mu ngiro. Kwa kurwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusange abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo porogaramu, Kadafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba perezida batashoboye kwigira kuri Kadafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora kurisongoye mu bwicanyi bw'iby'amoko n'intambara zitagira izina. Ugaca usanga abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje. N'ibyo nagomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi. Nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura. Usanga bamaze kwimura burya n'amabanki, bamaze kuyashora kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga. Igihugu rero nibo bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze imyaka 20. Ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba cyarabahaye ako kazi, kiba kibahemba, kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke biba byugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'u Burundi bariko baratoroka, abandi bakagwanana intege nke, ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, icyo twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza Chief Defense Force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba. Mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye? Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe icyo gisirikare nyene cyugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashahara baba bakoreye,
ndetse burega iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashyiramo amayideoloji nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye amasukoyi ukabaha za misile ukabaha za drone ibyo barashobora kubifatanwa ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze nibyo byabaye i Goma nibyo byabaye Bukavu nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi none ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga ibihumbi 100 by'abasirikare bo muri Kongo gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud gitunze arico cyambere gitunze muri Afrika gitsinde Tanzania igihugu kinini ya muri East Africa gitsinde aba mercenaires abazungu bavuye mu Burusiya bamwe ba Wagner ba Colombia bariya baba bavuye mu Burayi baza Hongria n'ahandi ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye urabona nka barya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyardere rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23 icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera kugwana atari ibigwanisho bikomakomeye ariko kugwana na karangamutima ni setting mind ni biri mu mutwe ni igiki gituma ugwana ni igiki gituma ugwana iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba ariko yari ibintu by'amafaranga yari ibintu by'inyungu yari ibintu by'amoko niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARD mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'Iburaya cyane cyane nk'Ubufaransa irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye zari zigifise uburyo buke zari zivuye mu buhungiro urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze bari bakiri abasore bakiri bato bonze badafite umubiri mwiza ubona badafite equipment zikomeye uretse nyene iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wabundi mu Rwanda rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko abo mudahuje ibitekerezo muri politike ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba hari ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba inyungu igihugu kibifitemo cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi kwikingira mu byaha bamaze gukorega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona mu gihe bitari ibyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya
rero ibijyanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology la politike ugomba kwemplimenta mu gihugu kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana ahubwo bakabona ko bari barahenzwe ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi bari muri FPR bica bazobahonya bazobakorera ibi n'ibi abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza aba bantu ahubwo ko ariko baratuvura aba bantu ko ariko baradufasha abantu ko ariko batuvugisha neza abantu ko batwakira tutahunze izo politike rero nizo AFC M23 iri kwirakoresha kuyobora neza kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose atankunzi atamacakubiri ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi zifise igihugu gitunze nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda rero nimvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha biruka Amerika biruka muri ibyo bindi bihugu byose aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki ko dufite ibigwanisho ko dufite amafaranga ikidutsinze ku rugamba niki gitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye leta ya Tshisekedi ni politike mbi cyo twakwita politike mbi mauvaise gouvernance ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo kubo akagwi gatoye kabo basangiye kuyobora mu mugambwe bakimvira yuko igihugu ari cabo ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose igihugu ni c'abakongomani bose Afrika ni y'abanyafrika bose izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba rero nagomba nakubwire ureme bari abantu ibigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya kuko burya hari ibintu batekerewe hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa kandi batacu bashobora gushika ko rero buriya barigishijwe barahawe ideology zihagije barahawe ubumenyi bahagijwe barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe none wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iri kwirabera muri East Congo geregaye urumva dufate ku bihugu bikomeye nka Afrique du Sud suko batari gutsinda urugamba canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamerceneri batari gushigikira Kongo ngitsi burya nubwo boza bakayishigikira nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi ibitekerezo bibi ntibashobora gutsinda intambara ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi kuko buriya iriya migwi za Blackwater iriya migwi za Wagner bahabwa ubuhinga bya tekinoloji inyigisho zihambaye
ariko nico kimenyetso nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijyanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze cyangwa abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza, ya politike nziza, ca gisirikare gifite discipline, kiri konsya, kizi ivyo kigwanira, kizi iyo kiva niyo kija. Rero niyumvira ko ari ayo masomo twokuramo. Irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile, ukayiha ingoho, ukayibwira ngo nije ku rugamba, atari inyigisho ifise, atari amategeko abagenga, kuko niyumvira wazalendo, niyumvira ko atabwirizwa ryaba ryaratowe na leta ya Kongo kuntu wazalendo